nakwiganyira nakurira muri Yesu nakwiganyira nakurira muri Yesu urazi ko kera aba diaspora bacora he umugabo uyu munsi yashaka kwemerera ngo yego hagaca indwi imwe kuvuga ati none uyu muntu naho namuseze kaneme gweri none indwi yose ameze yo gucyara bashiremo iyo dolari nawe ukora urazi ko ntarakora no ku madolari sikia kwanza kobwa mwiza nkaho kwanza kabisa shushu be wawe muri kazoza barabimenya inyama byonyene wozi guhaje mamagara ati manuka ibujumbura ubunyene ndaguha inyama 30 minutes nukuri ko Imana ndazi inyama rero kabisa umuna indirimbo Zakwera ivyo uvuze je ndaza kumusaba uranitwaye twigani cyangwa unerora imbere ya kamera cyangwa ishusho be chabibona oya nana no sinabivuze niyo mbona aravyumva zanka zingaha none aravyumva ndabashimiye cyane kandi muze mwibuke kugira subscribe like comment share ndabakunda cyane Yes ni ku Gasaka Web TV utabazi butagira imbibe ni Angelique Royce Midonete inikere yarise ndabizi nkimara kuvuga gusuca wumva yuko ari wa wundi ufana canke ukunda ni mwina yindasi yo Gasaka Web TV umwe ahayoboje inkoni y'icuma umwe yashigikira canke yakwije benshi yashikanye kure benshi nugeza n'isaha benshi baje gushima avuga niti mungu Gasaka kuri antene zirezire turakushimiye kandi turagukura inkofero kuko niyo nyene gusufisha no muziki niyo ufasha ino indasi entertainment yo ngaha enjizi ku Gasaka ni ndomezike Reka mbanza mvuge amajambo make murabona yuko imbere yanyu canke imbere yacu hari umwe mu bigeme novuga yuko ari kirumara canke bakaze cyane reka mvuge yuko barenze ngaha kuri nawe ingazi ku Gasaka kuri za ntene nyine zimwe zireze ndababwira mvuye mu mvuye Kayanza uvuye ku Mwumba canke Gitega ushikira myiza azimvyo nakasa neza kandi sakeye system umwe bavuga ngo atwenze n'izuba ngo ryoca ryaka mbugize na canke ugivugire ndakunda ndagivugiye yes givugire babwira ko badukurikirana ngaha enjezi ugasaka mbega umukobwa ninde umukobwa mwiza ari kubona manje ko baramutsa abakunzi ba ku Gasaka TV ku Gasaka Web TV okay Gasaka Web TV ndabakunda cyane mama ku mazina nitwa Nadia ariko je ndakoze nkana Nadia ku kanyegeza Nadia abantu benshi barakunda kurikoresha nyine nkuko mwabivuze hariho Nadia hariho gashapu romanticienne bivana no ku muntu wese vyumva gashapu romanticienne ayo n'ubwa mbere ndavuze nanje mpaye kumashi uramejeje akabazo kaca mbanza kubaza mbega na Nadia ni nkumi n'umumama ari nkumi ubu ufise fiance kandi ndazi ko cyo kumuvuga umufise cyangwa se umwe n'imwe by'abanyamugi zabutubwira nibaza ko ari benshi iyo mvuze ari benshi arabaca bakanga ati kumbe wa mukobwa n'ingurutsi impamvu mvuze uko ndetse Yesu cyane cyambere niwe ari mu banyoboye kabisa mushushu abo bandi rero nabakurikira ntabo nzi igitigiri nanje abo bandi ntawuzi nzi igitigiri kabisa nukuvuga ukuri wa wundi twitwa ngo ni mombebe shushube umwe kwandikira uvyose cyangwa ugomba ujyame umwe kubazawire gute wafunguye wanyoye amazi cyangwa wasinze warositiro cyangwa warose cyangwa watsitaye ntawe tubwiye bon uyo sinkunze kumuvuga ko cyane kuko urabona hari ibintu abantu dukunda kwihenda urashaka kuvuga ati uyu munsi ndafise umufiance ugatangana na invitation zasohotse birapfuye none mba numva umengo vyiza vyihariye no kumuvuga ahari vyikuragaragara banamubona baranyoye barahejeje kuvuga ati uyu ari nyene arazwi yes reka ntacyo ufise uracamuhishira nibanga ntacyo nitubiguhore mugabo gusa naca yumva yuko unabubwa utavyizeye ngira ngazomica zokora nyimba zo gusimbana sinzi mudutumye tuze twinywere twiriye turuvyine tugende turarimba kakarimbo ibintu Yesu yabikoze yego navyo ico gihe kizoshika kabisa imbe na Nadia yavuze ngo urakijije usengaye je nsengera muri Holy Center hajya kwa mbe ni Clovis yego gusa nyene pastor umujene kabisa yego kabisa yes reka tuduge mu byadusinduye umunsi na Nadia agenda kuzi ko musineyaste kumenya kandi nk'umuririmbyi rurangira aho ngaha imjizi ugasaka kumbe hari abantu bashobora kuba bataravuga nti sinzi urumva indirimbo ziwe kuko wewe uri muri ba bantu baririmba mu gikorwa byo bitaratangwa garagara
ariko je ndafise amakuru canke urusaku gumuza yuko wewe uriko uradutegurira nivyo canke nakobesheje numva umengo ntaco nobivuga ko cane ariko gusa nyene birahari hari igikorwa nshaka gushira habona ndazi murariko kubona indirimbo uri ndiho inyuma y'iyo ndirimbo hari ibindi bikorwa byinshi cyane umuntu ariko arakora murabibona vuba cyane hama nk'uko bivuze ndi umukinyi w'amareresi ariyo bita filme mu rurimi rw'igifaransa ariko muri iki gihe sindiko ndagaragara cyane kubera ko ntabwo ndiko ndabona ariko barandondera sinzi ko ndiko ndasubira inyuma sinzi ko navyo ndamenya neza bumve ko ari ingabire yanje gusumba wanashaka kuririmba rero nuwo bayifuza ko ngaragara muri filme yiyo arashaka urahikaze wokina zahore zazindi nyene abantu batinya zimwe mwambaye swim nta rore nimwe ntashaka gukina jewe naho mbye ati zikure bibaye ngombwa ko nshaka gukina ivyo bintu mba nditayari nyisengera bagaca bagushira inyuma yayo je sinitaho cyane izi nzu dukunda kwinjiramo zo guhimbariza Imana ahubwo je nitaho ico jewe nyene nzi muri jewe condi kuko tuvuze nk'uko mbega ese abantu bari bakera ko bagenda bari gusa tuvuge ko atajuru babonye rero mu gihe ugize ikintu ukabona ko cyo kwigisha umuntu nabwo bubara ubutumwa kabisa aho cyavyumvikana cyane ni nka sinema umaze gukinamo na Nadia utubwira ni nyinshi nshaka nk'izakunze urugendo rw'ubuzima iyo filime ya mbere yatumye ngaragara cyane nayikinye numva ndayifilinga kabisa yigishije wanashaka n'abantu benshi kabisa wayiravye aca yumva kabisa nyene ari ikintu ashoboye kuyigaho kabisa cabona ati mwe nabona nuyu banamwita Dejuku amazina yayumvise ahubwo rero urakoze nihanize n'abantu bakunda kugira abantu bakunda kudufata amayimaje kabisa vraiment jewe sivuga ngo nukwishima cyankiki wanashaka canke umuntu ashaka kuvuga ati nta muntu yivuga ko ari mwiza mugabo muze muraduha ama image dufise kabisa ukusa akaba ariko bagufata ama image wewe widoga yuko bakugize mubi canke mwiza gose bagugize inzobe nyine hari ibintu mbura ugasanga bangize inzobe twahura n'umuntu akavuga ati we niwe Nadia nkaca mbura ukuntu nisigura yes ya cameraman nanje mu cameraman aca byumva ivyo yagize ariyumva ariko arasuzuma Nadia muri sinema arayikinye iraja hanze mbanze ndayivuye ku iyo sinema gatonyi umaze kuja hanze feedback zabaye mvuze feedback basi inyuma ya donc uri muri sinema uba wungutse iki habaye iki changement yabaye iki kuri wewe haba mu buzima bwawe bwite canke haba mu bantu mwahura canke aho warubaye hari ico cyarahindutse niki cyahindutse ni vyinshi nk'akarorero mu muryango harabaye ihungabana kuri bamwe bavuga ati ibintu umukobwa agiyemwo turabona ko bidashobotse hama ibindi navyo nyene ko ari kumenyana n'abantu kandi naravyishimiye cyane hari abambaye hafi n'uyu munsi bakinkurikirana bifuza ko ingabire yanje ntashaka kuyicarikana gatoya kabisa rero ndabishima ni urabishima urakina sinema ubigira ndibaza ubikora nk'umunyamwuga yego ubu nakakinjira none agatubuze wapi aradishitsa usanga ari kibazo vraiment kabisa ico kibazo ndakunda kibaza cyane cyane abakobwa reka mvuge mu bakobwa cyane cyane bakunda kutanga inyisha negative iyo sinema ndabaza urakina sinema bikora nk'umwuga muga amafaranga ntabona kubera iki muvuga ko mubigora kora nk'umwuga mugabo mugataye buryo mudashobora kwigurira agasabo unashobora kugura akajinisi zo kwambara ubwanye cyane nagakuye muri sinema bavuze inzira y'urugendo urugendo rw'ubuzima ugana iti aka gapantaro kano gashanitse kano gasako ndabona udugije ubereke ariko aradukurikirana nambaye utuntu tuzimbye ku maboko ugani tunadukuye miyo sinema je kweri filme ndayikunda cyane kandi uzofasha za supporting cyane kuri film kabisa kuko ni ibintu nkunda cyane abo twakinanye bo barabizi ndi wa muri cyambere akoresha umwanya ndi wa muntu nawo mbye ati guhera 6h du matin nzoba mpari umunsi wose kabisa kugira ngo gusa numve ko hari ico nshaka kwigisha abandi nibambona bazovuga ati wow ujya muri atwigishije ikintu kizima kabisa rero kuvyerekeye ivy'isabuni n'ibindi n'ukuri je ku bwanje sinzi ko abo twagiye duhura bashoboye kumenya impano yiwanje ari ubugumyi cyane ntavyonzi ariko ivyo bamfashije ndabishima n'uyu munsi ariko vraiment kuvyerekeye agasabuni cyane iki nibirabo kabisa yego usine munazikinye uri no mu muziki
nawe ntarakubaza gatonyi uza kubimbwira ubona bikorohera gufatanya sinema na music? ya biranyorohera kubera ko burya ikintu ukunda ntibigera ukiburira umwanya. Ni ukuvuga je ndi wa muntu ufite speed iteye ubwoba. Nk'ubu ndashobora nko kuvuga ati ndafite impuzu nyinshi zo kumesa par exemple, ndafite ibintu byinshi byo gukora muhira, ndabikora mugabo ntegerezwa kuja muri vya bintu kabisa nkabitegura neza panga program. Yego. Yes, uno mwanya reka tuve muri sinema gato wabitubwiye ko uri mu muziki. Tubwire ivyo bikorwa rero. Ibikorwa nuko ngomba gushira indirimbo yanje ahabona. Indirimbo iryoshe cyane zirimo amajambo yigisha cyane kandi nkasaba ko muri bwa bumwe nyene ko ndifuza ko ari abantu boza bakanshigikira akamfata ku bitugu bavuga ati bandanyushike hahandi twe twivuza kushika kabisa. Rero muze mufashe cyane mu supportinge gose zigere kure kabisa. Ico kibazo ngomba nkubaze kivuga giti Nadia yavuze ngo indirimbo izoba ari nziza. Wewe nk'umuntu wakoze indirimbo cyane ntushobora kugaya projet wakoze. None kugira ngo uvuge ko ari nziza ushigimiye kuko je ndashaka kuzoyumva ejo cyasanga ni yindi kweri ndayumvise igihe ntazosaba ko yanda mvuze ka kari indirimbo ka kari mu ngusiyo again. Wewe ubikuye kugira ngo uvuge ko ari nziza? Impamvu mvuze ko ari nziza ni kubera ni indirimbo ni byabaye ku buzima bwanje kandi ivyo bintu byabaye ku buzima bwanje nibaza ko n'undi wese birashobora kumufasha. Kuko nibaza ko uzokumva amajambo ari imwe ubwo nyene director azoca yumva yuko ari ibintu bishobora kuba byarabaye ku muntu runaka uyo nawe siwundi ni jewe rero ndibaza yuko bishobora kuzofasha abantu benshi cyane kabisa. Rimwe na rimwe muri sinema cyangwa mu muziki gushira hanze ubuzima bwakubayemo bicishije mwabijya benshi birakunda kubagirira ingaruka mbi bamwe bagahakwa no kwiyahura bakababara donc bakabona umenga bari maramaje. Ese Nadia ariteguriye kwakira ivyo bintu hamwe twege tuzovyumva nimba Nadia ari umuhungu yamuhemukiye cyo tuvyumva tusaye tubizi? No erega kubabara umutima kubabara si bibi warubizi hari abantu batamenya ibintu jewe uyu munsi ndashobora kubabara mugabo ico kintu kikazompa izindi mbaraga kandi zo gusubira kuvuga ati okay kumbe nari nashaye kunuko sawa rero reka maguruke. Iyo nibaze ko ntazoba mbaye wa mbere maramaye canke nshaye canke inkozi ikintu abandi badakora oya ahubwo hako ntinya gushinga intaye y'icambaye ko notuma ndayivuga ahubwo nkazotuma maramara nyene mugabo bayumvise ko ico kintu coba carabaye kabisa. Yes, ni sawa. Indirimbo tuyitege zoza yitwa gute? Indirimbo nibaza yuko muzoyumva. Nubona akazina nibanga. N'akazina nibanga. Uzomva igihugu waca amajwi gusa cyama mashusho canke izo bari kumwe kuko ivyo bintu rimwe na rimwe barabihara usibye ko ariko barabihera. Izo bara amajwi n'amashusho canke n'amajwi gusa. Nico gituma nasabye ko bazofata mu mugongo. Azobara amajwi. Amashusho nayo. Amashusho rero uko kuntu nyene bazofata mu mugongo muzofata mu mugongo. Nico gituma nayo mashusho agara. Kabisa abantu ariko baradukurikirana ndazi n'abasirimu cyane. Ucu uvyumva na Nadia. Nadia umukeneye hano urabona nimero ikiraca ngaha musi muri screen uratwandikira kuko urumva bahaye nimero yo habura hari habamugora ko ndayizi kadashaka hamugora uzureba ka nimero gaho kari musi muga kuri business gusa ari uzo kwandika message uvuga ntuze kuvuga ngo yambuka kuko umuntu atakwitaba nta yambaza kuba keneye kumva zirezire ni business hama tugushikirize nana umushiriremwe nawe iyo mitahe urumva yuko ashaka yo mufasha. Nadia muri sinema na music ku mukobwa hari igihe antu haje tavyakira nkuko vyakwiye kuba cyane cyane yuko nawe ndazi yuko byagoranye ko waravuze ko muya hari ukuntu bagiye baravuga tujya mutari twiza. Wewe bivanye n'ibyabaye warabwiye kandi warabonye ko bikunda ntiwikumiriye warashigiye hanze mugahageze isari umukobwa unamuraba ibyo kamera ubona yirukanze ngo ugomba uje kumudandaza batera intege abo bantu. Je impamvu no batera gusa sinzi nibaza ko ari impano umuntu abasanzwe afise kabisa ko jewe kubera nkiri umwana muto cyane nakuze ndi wa muntu ahagarara imbere y'abantu nk'ubu guhera 5e année primaire nari ndongo agateka k'abana n'ingozi kabisa. Urumva namenyereye ko nyene nje imbere y'abantu nkabaganiriza nico gituma bitantera ubwoba cyane mba numva ahubwo ndi fier navyo y'ivyo bintu mba ndimo. Yes, ngira ngo baca byumva nimba impano nawe ubona uyifise seruka uze umwegirana Nadia agufashe agushikane nawe aguhereke aho yaciye kabisa. Hori center ndayivuze ko imbabarire ariko singoma ndayivuga ko nabi kuko nabavyeyi bararera ndanabashimira cyane. Iri mu ma eglise n'ingozi ariko araramura abaririmbyi benshi arimba gospel. Sinzi ko umuntu waba yitwa Kebe asengera iwanyu.
n'abandi ntiwe ndavuga ko ndabazi ba Divine Light baciye haji wanyu ndazi umukobwa azi kuririmba w'inzo yitwa Gigi Seni arensenzi wanje bose ndabazi n'abandi besho urumva nawe urajemwe bakivu urumva barimo n'abandi hariho n'abandi bana mbo dafise impano ariko ararimba njyohego umuntu yitwa Ada sinzi ko muzi nabo bose ndumva yuko ari impano zo muri Horizon. Bijya biri muri objective yagize naho ndakubajeje ngira ngo ushawe kucabizi cyane mwebwe iyo muri ko muraririmba barabakanya kisanzwe ko kugorora umuhogo bigatuma mwumva n'impano yanyu ugasoro kiri ku mutima. Je nibaza yuko cyambere pastor wacu aradukunda akunda abajene ndibaza ico sinokwigwa gisigura nawe nyine umenga aracyari umujene kabisa. Rero nibaza yuko rero uko kuntu umurongozi wacu twiyegereza cha twumva twisanzuye impano burya iyo umuvyeyi akweretse yuko ari hafi yawe ni impano zimwe zimuri sanzura nawe kuzishira habona kugira ngo umuvyeyi wawe gushigikire mizo mpano. Rero nibaza ko ico gituma hari impano zitandukanye na cyane izo kurimba cyane ko duhimbaza Imana cyo gituma arizo zica zizamuka cyane ugasanga ziriko ziramamara hose kabisa. Pastor tumushimire yego vraiment ariko arakora ibintu bimeze neza hamwe yozokomeza koreraho abandanirizaho turabona gospel Ingozi azoba mu bantu bazowaramuye abantu benshi cyane kabisa uzo kumumpera ubwo butumwa ati hariho umuntu araho yavuze nti kwerera umugabo bijunja n'ijambo kabisa. Reka tuje muri private life ya Nananadia. Nananadia wari watubwiye yuko umusheri wa mbere ari Yesu abandi nabo ngari ivyibanga ko yatawura kwambika aka kantu ko rutoke amakunga bibone yego mbe Nananadia mbe ndamazagira kangahe mpiri wawe ngira kabiri mbe umwana wa kabiri wawe ngitwa gutega bashe dufashe nyine no si wewe tubwire ngana ngitwa mu Kirundi nacyo nzi provo kabyo haba hariho imfura uwa kabiri amwitwa gute no ubuheta kumenga so wa kabiri sindavyibuka neza sawa. Reka twibandanize Nananadia avuka mu gisagara cyango gicanke ni mu Kayanza ni muyingani. Nananadia rero ivyo burya biragoye ugiye mu byo kuvuka biragoye n'ibigoye utigute nukuvuga jewe navukiye Gitega maze deza canja kuba mu zindi ntara nukuvuga intara ya mbere yandetse imyaka yanje yose n'uyu munsi tuvugana Ingozi rero benshi bwa waciye henshi bon bivanye n'ubuzima naciye henshi mugabo Ngozi niyo cyakari umuvyeyi wanje kuko niyo yandetse imyaka myinshi ishoboka. Sawa ushobora gushuka ugasanga mizo zindi zose waziciyemo ukiri umwana ukiri mutoya ariko hariho yakuryohe kurusha izindi niyi ntutinye kuvuga ko atari Ngozi ni Ngozi haragakima keza cyane ndakunda cyane gose wumva nk'umugabo wawe nk'umugabo afite amafaranga niyo ari mu diaspora cyangwa niti tube mu Burundi wohitamo Bujumbura ndayikunda ko yari mu muji mugabo sinifuza sindahakunda kuhaba habwo no mbi Ngozi kazuraje Bujumbura kuri aya gasho kabisa kabisa. Ingozi abantu benshi bayakunda siyo wenyene gusa abantu benshi maze kuyagaragara navuga ko Ingozi habaryohe we mu bintu bakuryohera bimwe n'ibihe habibiri byo nyene gusa nkabingahe bibiri cyo kuryohera Ingozi abantu baho barakundana kabisa. Ikigira kabiri abantu baho barakunda kuryoherwa nanje ndi mu bantu bakunda kuryoherwa umva numva nyene tumeze neza cyane kabisa. Nananadia ko ikatahisemo kuririmba Sekira aririmba gospel kandi tuzi kumenga Sekira niyo yinjiza amafaranga menshi pa rapport ya gospel sivye ke umyenge yinzu umenywa na nyene ntabimenya cyane kurazi Jesse ndumuririmbye ariko ndayaga nawaririmbye mbega urazi yuko ahubwo nibaza ko ari Imana ishobora kuba yarabishatse jewe ndi umuntu akunda gutamba cyane ndazi gutamba atari ivyo nivyo kuva kwigira umusumuzo dutambira ni wagaruka akarorero ndibuka bwa mbere ntarabyinjiramo cyane ibintu byo gukiza nk'ubu ngiye nko muri boîte cyangwa mu kabari kuri indaya zaricara ninjiye ntanguye gutamba wumve ko indaya zicara sasa vuga nti haraje noneho wundi muntu bavuga ati uyu rero nibihe ko narumva ko nyene muri jewe birimo mugabo rero ukuntu vyagiye guhindukira ntabyo uramenya nawe ugeze isa kabisa. Reka dufate kari muhemu yakuyoboye kugira ngo uzutanga ubutumwa nawe wigisha bishije mu kuririmba nyene kabisa. Tugomba tuje gusozera Nananadia nawe waduhenze ndazi yuko atamushira ubuze kandi kutamuvugira ngaha irashobora kwega icuke je nkumbura telefone ngo dusubire mu kiganiro ndamuvuge kugira ngo ntamane mbiye kubera kugumusotera cyane umushike oya arahari nyene ni bimwe nakubwira ko
nibaza yuko hari ukuntu ushobora kuvuga ibintu ugasanga wanyereye ku rurimi uyu munsi ndashobora kumuvuga ati garahari yituku bimeze ukuntu ugasanga yabihinduye n'undi muntu urumva ko nzondesha abafana rero nubinyinjizemo cyane reka ndabivuga uko nyene nabivuze numva ari bwo mbo je basi niyumvire nk'umuntu akuze muri rusangi iyo utunze inka nyinshi biragoye kugira ngo uhitemo ati niyo nziza kurusha iyi ko hariho ibiguha amata yindi honyura umwavu cyane yindi ishobora kwabira cyane yindi ishobora kubisa n'inzobe cyane yindi usanga biragoye kugira ngo ubwire abantu uti je burya nkunda ijya nkijya sanga ariyo mpamvu erega hari ikintu sinzi ndabisigure gute mu bisanzwe ku vyerekeye urukundo ntuba panique cyane kuko urashaka gukundana n'umuhungu ukabona umenga ariko aragutesha umwanya ugakundana imyaka 7 5 muba muri mu biki usanga ariko arakuraba ingeso ariko arakuraba ubwiza kandi ariko arakuraba ibiki n'urundi ashaka kuza yifitiye imigambi ubwo ati jewe wowe ukusa ndakubona urirabura bindi navyo ibindi byose sishaka kubimenya nzobibona kuko abakobwa hari abo twakundanye izi ngesi zinizi ndamaze kuzibona rero cyo nifuza mbona uberanye nanje mu rugo ese film kacha musimba kacha tubona save the date misi mike kacha twigira kwirira urazi ko igeze kuba igihe nabaye mu buzima nipfuze ko ntashaka gukundana ahubwo mvuga ati yaba hari umunga ari tayari akavuga ati je ndikujije ndipanze mutahe nguyo ibyinzu byo hubaka bakego biragoye umuvugo w'isima y'ibihumbi 100 ni hatari kabisa avuga ati ndamurose yipanze bien changeni na Nadia zinyakinga je ndakutse mani bizingahe mani mesha ko ndi umwana ko yari je uzanyoko 13 15 ngani ndiko ndabaze no kira ngumbwira sinkubeshe oya bo canke nibanga imyaka yanje sinkunda kuyivuga uranyegeza bakunda kuvuga ngo bakobwa nta myaka bavuga none ubushaka kuyigire gute ejo tuzohure umbye ati nirongera umuntu hari ucu utangura ngo ukajya gakecuru ngo twaye tukaze kabisa mbe Nadia we mu buzima busanzwe ukunda kugiki shushu be wawe muri kazoza barabimenya inyama byonyene wote guhaje mamagara ati manuki bujumbura ubunyene ndaguha inyama 30 minutes nikuko imana ndazi inyama rero kabisa umuntu akuguriye inyama nk'akantu ukunda kunywa yo caguhu kugira ngo ce wumva yuko kunywa ntibinda we niyo guha inyama gusa nyama amazi mbameje kabisa ja mungu ikora kuri kakiganira na Nadia uravyumva nibirushanya oya inyama gusa yokeje apa nitetse bige vy'amaragu biki je nibinda tu brochette tumeze neza kumutse kari agapiripiri mba nahije agapiripiri kariko yego kunda n'agapiripiri yes nta n'udufiriti n'ukuva n'agabrochette gusa natonyene badushize ko abari moya mbiri mba numva ndakubashe uri mu cubahiro kabisa ngakubwa ngo bakunda kurya inyama ngira ikipiripiri ngo haba hariho impamvu senivyo kuko je narakunda kumva nk'ubu nk'umupapa cyangwa umumama ngo mu gipiripiri ngo we ngo wa mwana ngo ugiye piripiri ngo mwijane je nibaza nawe ijana kuko jewe nabayeho nk'imyaka nk'umunani ata petit fils rero iyo piripiri yaramfashe nategeza kuba mfise ivoka nkaba mfise piripiri iyi myaka yose imyaka 8 yose ategeza kuba mfise ibyo bintu kugira ngo mfise ibyo bintu kugira ngo ndonke ukuntu fungura sinigira ndonka ape na stomach ya ndayigwaye gusa nyene yaramfasha kugira ngo njye basimbe twa duke kabisa yes reka tuganirize gatonyo kuvyerekeye n'ibikorwa vya Nadia afise indirimbo kandi urumvira mu kuja hanze naho sitashoboye kutubwira tatu yayo canke tiyizi urumva gusa kuba gospel yo ni gospel twavyumvise kandi byo kuri jam ni kihe kintu muno mwanya apana bijya bikenye wavuze usaba abakunzi b'umuziki wa gospel duhere ku gasaka ku rwego rw'u Burundi tuje nko gwisi yose uko abishobora kumviza ari muri Kenya canke hehe na hehe niki usaba muri rusange je kintu ca mbere saba nababwiye ko nkunda film umuntu wese ariko arankwirikira yumva afise ubwo bushobozi bwo kumfasha for example nkajya gukina nko muri Tanzania Rwanda kubandanya nukuri kabisa abinkorera kabisa no ku ndirimbo niko kuko n'indirimbo nazo zifasha abantu benshi yumva bishoboye nawe nyene azogira iki azobinkorera hanyuma kugwego wavise kugwego rw'igihugu rwego nyene gwatwese jisi muri rusange uvuga ahantu hose ukuri umufana niyo mukora Amerika kabisa
guhama je numva umengo ntacyo bitwaye nawe nyene aje akagushyigikira kandi none kubeke aba diaspora simperutse kubabona warigeze kubabona baragenda ariko baragiye kubera nari nicaye igihe kitari gitoyi nibazi bamfashe kabisa kandi barahari kandi bajya abandi bafashe ubwo bwiza urabufise ibazi sinavyumva diaspora muri baziko kera aba diaspora bacora he umugabo uyu munsi yashoboye kwemerera ngo yego hagaca indwi imwe kuvuga ati none uyu muntu naho namuseze kameme kweri none indwi yose ameze yo gucyara bashiremo iyo dolari nawe ukore urazi ko ntarakora no ku madolari sikia kwanza kobwa mwiza nkaho kwanza kabisa rero nimuze turabakunda cyane ndazi hariho ubibonye cyangwa yavyumvise mbo jewe ndaza gusaba CEO wo ku Gasaka TV kashege n'amasanamu azareke nazogufasha y'indirimbo byakwera ibyo uvuze je ndaza kumusaba uranitwaye zikigani cyangwa unerora imbere ya kamera cyangwa ishusho byo chabibona oya nana no sinabivuze niyo mbona aravyumva zanka zingahe none aravyumva anyway CEO yavyumvise ndaza kumutelefona kwanza kino igani ndaza kucyumviriza aravyumva rebe ikintu agufasha ko nabandi yama bafasha se wenyine gusa ugaragaze nawe iyo mpano kabisa wagisuzo uzumuzanira indirimbo umeze gukora ayo majwi amatwaze abanze yumvirize kwanza timeze gute nanje nzokora nzoyivuga cyo utuntu tari dukenye kuko nyine ni muri bwaho nyine kuri nyakuba mbaye ndashima kabisa kabisa hama aba diaspora muhidora umukobwa nawe arifate ko nanje nukuri ndabiko urumva ndi tubiri twompi muganongereje ko gato imicamona kwice bisa neza kunda n'inyama vreme nyamira noroshe nta modoka usavye nta kuvuze ntikiyewe ni inyama yonyene bro sikia kwanza diaspora vipi mimi mbona kama tamtoto bana kabisa yes niko Gasaka TV bitabaza butagira imbibe ndabibutsa yuko imbere yuko tubandanye canke tuja kurangiza ikiganiro ubwirizwa canke utegekwa kwanza reka nsabe basi noroshe usonde subscribe ivre muzobukoze nta kindi vre manu bano gusaba kandi waganda nawe ufashe kugapartager ni sava bizakuvinaza kunjohera kuko babizi iganiro nikizima kandi amakuru tubaha ni meza arabashikako kandi akabaryohera akaba nezereza akabubaka umutima kuko murabona ko nk'ubu kiza nisa wa diaspora ntibariko barandaba mugabo ndiko ndabatamwe wa mu diaspora uri kurankurikirana agira ikintu ukoze nawe wibwirize vrema anyway ikacu cyo kubandanya umuziki cyangwa tuje kurangiza ikiganiro cyacu indirimbo cyekanya ko yoja hanze ryari tube turayitegura tuyitegane yombi amatwi n'amaboko n'amaguru n'amaturu byose nyimba atari banga hama mbega inyuma yo gusohora indirimbo hari ibindi bintu wowe uri urategura kuzokorana na Nadia reka mpere ko inyuma yo gusohora indirimbo nsaba n'abantu mufise ubwo buryo nyene bwo cyane cyane kuri filme nguma ndagisubiramo ndafise impano yo kwandika filme kandi zikomeye cyane kabisa intahe nyinshi zikomeye baza ko zishobora kwigisha abantu benshi rero ndafise impano yo kwandika filme uwifuza ko yondondera ku ico kintu nditayari kabisa hama indirimbo nayo nibaza ko ari vuba cyane ndibaza kuno kwezi baza ko bizora kuno kwezi kabisa kabisa rero ndifuza ko babandi nyene ba diaspora nyene bashiramo imitungo bisa neza mugashiramo imitahe ego ibintu bikarushiza kugenda neza kabisa je mujushoye gufasha kumva gufata kwandika sinema aho arabenene aca byumva uramuzi ndamuzi cyane mwegere arabe arabyumva ndaza ariko arabibyumva nawe nyine nagushiremo nawe nyine inoti kuko ibyabure naya nabijuba nabizi ko ibyabure ari so ushe ngiyo minoti nawe ubyandike kwanza uri kuranywa urajya akanyama siko kunda kabisa agarabe yabyumvise anyway YouTube yananizo bayitwa gute tuzosanga ibikorwa vyiwe YouTube yanana nibaza ko nzogisigura neza indirimbo isohotse ngiye hanze kuko nk'ubu baca batangura kurondera bamwe bagusubscribinga ihaza no nibaza ko nzogisigura neza indirimbo imaze kuja habona kabisa indirimbo rero mu mwanya mutonyi dusigaranye uduhaka kapera nka ku misegonda nka 30 twumve deja nyine kumwe batubwira wewe twizeza kizuba ryoshe twese nayumviriza buri makari bon Jesse nkunze gukoresha indirimbo yo wanje itarajabo ariko nibaza ko ndashobora gukoresha akantu gatoyi muri yo ntacyo koresha ntacyo nakwiganyira nakurira muri Yesu nakwiganyira nakurira muri Yesu
kuko Yesu aratabara, kuko Yesu aratabara. Kabisa, Yesu aratabara. Yeah. Nawe yaragutabaye. Cyane gose. Kabisa, siwavuze ko byari byakubayeho mu buzima bwawe. Yeah. Yes, reka tugushimire na Nadia. Nibaze yuko igihe cyo uzogutumira ku Gasaka TV mu kuza uzoza utaziyambitse niko baca umugana abakera ababivuze. Na cyane ko ndi gashapu, umwanya muto cyane. Kabisa, twatuzina. Gashapu. Gashapu romanticienne na Nadia. Kabisa, gashapu. Koze kuba kutubera sharp natwe. Yeah. Tugushimira. Yes, ndi ku Gasaka TV ubutabazi butagira imbibe ni Angelique Rosette Midone Technique Realiste. Injizi ku Gasaka kuri za ntinde zirezire nibuza gusoza MBBs. Mwaramubonye kuri Agora TV. Ahari Imana imhezagire. Sezera nawe sezera abakunzi muri kuri Gasaka TV. Basezeye. Ndabashimiye cyane kandi muze mwibuke kugira subscribe, like, comment, share. Ndabakunda cyane. Ja bless.